Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu no mwanya tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagwaruka nini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike ndetse no mu gisata c'ubutunzi. Turaza kugaruka vyinshi cyane ko biturire bihabwa abategetsi bakomeye cyane b'igihugu ndetse n'ingene bo ubwabo bagenda birwiza ko amatungo y'igihugu. Harimwo muri bituza kubabwira harazamwo amasoko akomeye cyane anga mu gihugu c'u Burundi ahabwa abategetsi n'ubundi bakomeye cyane, ndetse bamwe banafise amapeta akomeye cyane hejuru mu gisirikare, abajejwe amabanga hambaye mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka, abari mu nzego nkuru ndetse n'abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe Parsem ndetse na Faustin Ndikumana bavuga ko nta ngingo nimwe ija mu ngiro kubera ko igiturire cyamaze kwizizira abenshi mu bakorera muri leta. Faustin Ndikumana akaba yarabimenyesheje aho yishura ku kibazo cy'uko atacibonekeza abajejwe kugwanya igiturire. Ngivyo biturire vyaramaze kwizizira igihugu kandi nta wundi yoshobora kubigwanya atari umugambi w'igihugu wo kugwanya igiturire, ariko ngo nawo nta uhari. Aha Faustin Ndikumana abazagira ati amategeko agwanya igiturire ameze gute, ni bande bayazi, noneho ubu ivyaha vy'ibiturire bikorwa ukuri kwamye, ngo mbe hamwe uwo babonyuruje amafaranga ya leta nkaza nkayakwaka none jeho nayajana he? Faustin Ndikumana aha avuga ko amadosiye y'ibiturire afashwe, avuga ko amadosiye y'ibiturire afashwa atawumenya iyo yaherereye nuko yakurikiranywe. Ngo warongoye ishyirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem akibusa ko ushobora kumva ko hari abaciwe amande ariko ntihavugwe iyo bayajanye. Ushobora kandi kumva ngo naka bamuciye amahera y'amande ariko hari abariko barikikamukiza ngo bakore vya bindi nyene. Nkuko Faustin Ndikumana abivuga, hari andi makuru aje kudushikira ya kimwe mu mico ikomeye cyane yiziziwe n'abategetsi bo ku mugabane wa Afrika, benshi bakavyita state capture. State capture umuntu yavuga ko ari sahurwa ry'amashirahamwe n'amahinguriro y'igihugu bivuye cyane cyane ku biturire vy'abari ku butegetsi hamwe n'ihindurwa ry'amategeko rituma abari ku butegetsi boroherwa mu gufata ingingo zorohereza canke zishira imbere inyungu zabo nk'uko ijambo ribisigura. Uraba namwe ibikorwa vyo mu gisata cyo guhamatara abarundi. Baraje Mpanda murazi ko igihugu cahomvye miliyaridi 54. Raba kandi ibibazo mu bijanye n'iyubakwa rya baraje Jiji Murembwe na Kaburantwa. Ico gisata kirimwo ibintu vyibutsa abantu benshi skandale ry'ishiramwe ritanga amatara ryitwa Escom ryo muri Afrique du Sud. Ibisata birimwo ibibazo ni vyinshi kandi hose harimwo ukuboko kw'abategetsi. Kandundura nivyerekeye ibikorwa muri banki nkuru y'igihugu mwitangwa ry'amadivize canke se amahera mva makungu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arakunda kuvuga ko arakunda kwidoga cyane imbere y'abarundi, ariko ngo abarundi hari abatazi ko hariho ingingo ya 59 iri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kugenekereza 12 ukwezi kwa 10 mwaka wa 2021 igera BRB, ikigo gikomeye cyane gikorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. BRB rero ngo kuri ubu bamwe bakaba bayifata nkaho n'ubundi genzurwa n'umukuru w'igihugu kuko iri mu bintu bitwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ni kenshi bakurikirana hafi vya politike y'u Burundi bamye basaba ko iyi banki nkuru y'igihugu BRB yovarwa mu biro vy'umukuru w'igihugu igashirwa ahandi akaba ariho igendurirwa, kuko ingo iyi state capture mu gihugu ca Afrika y'Epfo harimwo n'abayungukiyemo cyane hadasigaye inyuma niwahoze ari umukuru w'ico gihugu Jacob Zuma n'ibindi bihangange muri ANC na famille Guta. Mu Burundi benshi ngo bariko bumviriza ibivugirwa mu nama nshinga amateka iyo bariko bavuga ibijanye n'ikoreshwa ry'amahera y'igihugu. Bamwe bakavuga ko famille canke se umuryango w'umukuru w'igihugu irimwo nano harimo kandi n'abantu bajejwe itangwa ry'amasoko, aha twoshiramwo n'abajenare bakomeye cyane ngaha mu gihugu batwara amashiramwe mwumva arimwo ibibazo bikomeye cyane.
iyo state capture ngo Uburundi buyirimo kandi ayo mahera biba na amahera y'amakora atangwa kandi ava mu banyagihugu hamwe rero ngo n'amahera Uburundi buronka nk'imfashanyo canke buronse nk'ideni. Bamwe bakavuga ko ibi vyose ngo mu gihe bitohagarara n'ubundi ubukene bw'ifumbire, isukari, imiti, igitoro eka n'ibindi abanyagihugu bakenera gushika ku kayeri ka Braludi n'ubundi bizoguma vyibonekeza mu gihe abategetsi ubwabo batokwifatira ingingo yo kureka iyi ngendo mbi ngo bihaye yo gutuma ubutunzi bwose buri mu gihugu n'ubundi bubeherera mu mifuko yabo, kuko nakaje kose aribo bakifatira mu minwe. Parsem kandi kanegura umugambi w'imbona kazoza w'umwaka w'ibihumbi 2040 umwaka w'ibihumbi 2060. Imisi ibiri nyuma yuko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD dushize habona ingingo nyinshi ugiye kwisunganga igihugu gishikire imbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi 2040 umwaka w'ibihumbi 2060, ishiramwe Parsem mu Burundi naryo rigira riti mwavuze ko mugiye guhindura ingendo, natwe tubereke ingene mwohindura. Byavugiye mu kiganiro ishiramwe Parsem ryahaye abamenyesha makuru nkuko bishikirizwa kandi na Faustin Ndikumana arongoye Parsem umugambi w'igihugu shigaburira mu mwaka w'ibihumbi 2040 igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2060 ngo ntidushobora kuwushika ko mu gihe abarundi bataramenya ibigize uwo mugambi. Faustin Ndikumana akabona ko hotunganywa inganda canke ibiganiro kugira abarundi bayage ku nkingi zigize uwo mugambi, ni mu gihe umugambi w'iterambere ry'igihugu PND 2018-2027 uherutse gufatanywa n'imbona kazoza. Kubwa Faustin Ndikumana ngo leta yabwirizwa kwisunga inkingi zitatu zikomeye arizo uburongozi bwiza, amahoro no gusubiza hamwe n'imigenderanire ishira imbere ukwegeranya uburyo. Muri ivyo Ndikumana asaba leta ko yotandukanya ibikorwa vyayo hamwe n'ibikorwa vy'abikorera utwabo, kuko ngo mu gihugu indongozi ntizogira kuba mu burongozi no mu rudandazwa. Aha umukuru wa Parsem agasigura yuko haba ivyo guharanira inyungu z'ubutunzi mu gihe leta yabwirizwa gucungera ibikorwa vy'abiyungunganya ikanabakingira. Mu bijanye n'imigambi irangurwa mu gihugu, Parsem ngo ibona ko ivyigwa bitangwa n'abahinga bidahabwa ikibanza. Kubwiwe ngo abanyepolitike bo kwisunga umuco utangwa n'ibikorwa vy'abahinga kugira umugambi mbona kazozuje mu ngiro, ahandi hoho ngo vyo hava biba ururirimbo gusa. Ibisata Parsem ibona ko bikeneye impinduka bikaba ari ibiraba ubukene bw'igitoro, ubukene bw'umuyaga nkuba, ikena ry'ibinyobwa vya Braludi, ivyo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba biteba cane, ibirarane vy'Uburundi mu gutanga interano mu mashiramwe yo mu karere igihugu kirimwo, ubukene bw'imiti imwe imyuzure y'amazi ndetse n'ibindi bibazo bihanze abarundi cane cane, ariko kuri vya bindi n'ubundi biba birabana n'iterambere ry'umunyagihugu hasi. Mu yandi makuru kandi mu Rumonge biravugwa ko igice cy'iboro rikuru rya Murembwe kiri mu mazi. Kubwa amasoko mu butungane twavuganye, amazi y'Agatanganyika yaranyengetereye mu nyubaka z'ibohero rikuru rya Murembwe riri muri komine n'intara ya Rumonge mu manuko bushira uburengero bw'igihugu. Ivyo byose ngo vyabaye kuva mu ntango z'indwi iheze. Ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa n'ikibuga cy'umupira w'amaguru navyo nyene vyaratewe n'amazi. Abapfungwa barafise ubwoba ku magara yabo, bakaba bafise amakenga ko bashobora kwandura ingwara zifatiye ku isuku rike. Abapfungwa ntibagishika kuri ico kibuga kugira ngo bakore ikarashishi. Ikigo gikurikirana abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa naco nyene caratwawe ku bwayo masoko. Inyubako zibiri zubatswe kw'isi y'umusenyi bituma amazi y'Agatanganyika anyengetera vyoroshe. Abapfungwa nabo kandi ngo barafise amakenga ko hagiye kwibonekeza isuku rike bivuye kuri iyo myuzurira. Ni mu gihe amwe mu masoko yegereye abapfungwa afise ubwoba ko ibinogo bifata amazi hamwe n'ibishikamwe imyanda iva mu buzu bwa sugumwe bigiye kuziba. Ivyo bigatuma isuku ribarike. Ngo vyatumye rero hatangura kuba amakenga kuko iryo bohero risanzwe ririmo abantu benshi. Ni mu gihe kuwa kane uheza abapfungwa 85 bungurujwe mu ibohero rikuru rya Rutana mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ni mu gihe hari haheze amezi abiri bazanyweho bavanywe muri iryo bohero nyene rya Rutana. Amasoko yaho nyene akabamenyesha ko hasigaye abapfungwa 1200 bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe, mu gihe iryo bohero ngo ryo bari rifise ubushobozi bwo kutarenza abantu 800.
abafungwa bafise ingorane zo kubura imisegetera n'ibikoresho vyo kwifuka hamwe n'ibibanza vyo kuryamamwo ngo no kubikamwo ivyabo bitagiye mu mazi. Iyi akaba ari ingorane idasanzwe iri kwibonekeza muri iri ibohero rikuru rya Murembwe. Mu yandi makuru kandi nuko biriko biravuga yuko hagiye gutangwa urucanco rwa malaria ku bana badashitsa imyaka 2. Ivyo vyatangajwe mu itangazo ry'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu kuri uyu wa kane w'indwi iheze, mu gihe Burundi bwifatanye n'amakungu kugwanya ikiza ca malaria uhimbazwa buri mwaka kugenekezwa 25 ndamukiza. Urwo rucanco rukazohabwa abana bo mu ntara 8 bafise hagati y'amezi 6 na 18. Nakayamuneza kuri bamwe mu bavyeyi bemeza ko abana bakiri bato bafashwe na malaria mu bice bimwe bigize igihugu nko mu kiyaya Cimbo. Umushikanje aba mu ntara ya Bubanza yarabuze umwana mu mwaka uheze biturutse kuri malaria. Mu rugo rw'abantu 6 bane barashizwe mu bitaro barahakwa kwasiga ubuzima. Ni kumwe muri bagenzi bacu twiganiye yizera ko nubwo abana bacandagwa ku myaka mike ico kiza kizogabanuka. Intara zirabwa bwa mbere n'ubwo rucanco rwa malaria ni Bubanza, Cibitoke, Muraruko bushira uburengero, Kirundo, Muyinga, Ngozi. Mu buraruko bushira ubuseruko hamwe na Rutana na Ruyigi mu buraruko bushira bumanuko bushira ubuseruko. Itangazo ry'ubushikiranganje rikaba ryerekana ko izo ntara arizo zirangwamwo abagwayi benshi ba malaria kandi hakabonekamwo benshi bicwa n'iyo ngwara. Ngubu abajijwe igisata c'amagara y'abantu barashima ko abagwayi bagabanutse kuko mu gice ca mbere cy'umwaka uheze umwaka ubanziriza uheze w'ibihumbi 2022 bari baharurwa ku bantu miliyoni 1,863,288 batowe umugera wa malaria, nayo kuri uwo mwanya nyene mu mwaka w'ibihumbi 2023 bakaba bari abantu 98,863. Nugihe mu mwaka w'ibihumbi 2022 abagwaye malaria baharurwa mu miliyoni 289 nkuko bitangazwa n'ishiramwe OMS rijejwe amagara y'abantu kw'isi. Akaba harapfuye abantu 608 bishwe na malaria mu bihugu 85 ku bwa OMS. Akarere ka Afrika muri OMS karafasha ivyo kuvura ingwara ya malaria. Abana bafise munsi y'imyaka 5 bagize ibice 80% vy'abishwe na malaria muri ako karere n'ubundi ka Afrika yo munsi y'ubutayu ubwa Sahara. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Fyonde subscribe canke sabone ni gutera wafye nako kugira ngo utoshikirana nadushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'ibiriko biravugwa bigezwe ko no Mpuza TV Imana iba hezagire.